kuri bamwe abandi ndabaramukije bivanye naho mudukurikirana muri kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu myandagaro 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Jemba z'umutima afadikanije na Aubin Felix mu buhinga bw'ivyuma. Ingingo zimwe ahagaze ko nizi zikurikira. Leta y'u Burundi ibicishije ku banki nkuru y'igihugu BRB yaratanze uburenganzira kubagurira ibintu mu gihugu c'Ubushinwa babizana mu Burundi gukoresha amashinwa bayavanye mu Burundi. Abize ibijanye n'ubutunzi babona iyo ngingo ifise inkurikizi nyinshi. Abasirikare ntibiteze ko Gerard Daniel Ndabirabe azohagararira inyungu z'inzego z'umutekano cane cane iz'abasirikare bagiheraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia mu kiringo gishasha kuko ngo no mu kiringo giheze yavyanse. Bamwe n'abandi basaba abarundi harimwo abasirikare kwikangura bigobotore abategetsi bashaka kuguma barya babicayeko. Mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke mukanya isase n'inkuru imwe mu buryo burambuye kazi. Ndongeye kubaramutsa. Leta y'u Burundi iriko iragerageza kuraba uko itorera umuti ibibazo biterwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro cane cane amadolari asanzwe ariyo afatirwa ko kugira hamenyekane agaciro k'ayandi mafaranga nk'uko bibonekera mu rwandiko rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB rwo kuwa 31 mu Kakaro 2025 watewe ko umukono na Irene Kabura muri hano icegera ca mbere c'urongoye iyo banki hamwe na Marie Gorette Ndayishimiye icegera ca kabiri gwamenyesheje amabanki yose akorera mu Burundi uburenganzira buhawe abagura ibidandazwa mu gihugu c'Ubushinwa bizanwa mu Burundi gukoresha amashinwa akuwe mu Burundi. Bamwe mu bize ibijanye n'ubutunzi bamenyesha ko ingingo yo kujana kurangura amashinwa mu Bushinwa ishobora kugira inkurikizi nyinshi. Igiciro c'iryo faranga ngo ntikiguma hamwe umwanya munini kubera ibanki nkuru y'Ubushinwa irigira uko ishatse. Abadandaza ngo bazorondera amahera y'amashinwa atahandi hantu boyajana atari mu Bushinwa gusa. Ngo kwemanga ko ubaye inshuti y'Ubushinwa kandi ko ubukundwakaje ngo ubaye umwansi wa Amerika n'ibihugu biyiri inyuma. Urudandazwa rw'amashinwa ku isoko mpuzamakungu ngo rurimwo igipfungu cinshi nta mwidegemvyo ngo urimwo. Imishwano yose Ubushinwa buzogira n'ibindi bihugu Uburundi buzoharugwamwo naho ataruhara buzoba bufisemo. Ibindi bigo mpuzamakungu bisanzwe bikora urudandazwa mu madolari ngo bishobora kwinuba Uburundi. Iyo ngingo kandi ngo ica intege abanyamitahe baturuka mu bindi bihugu atari Ubushinwa. Abadandaza bo mu Burundi iyo ngingo ngo ibashira mu ruhagarara rw'umutima ico bita stress mu kinyamazuru kuko imitungo yabo ishizwe mu mayira abiri. Ngo hari no kwibaza niba ibanki nkuru y'igihugu BRB ifise stoke ikwiye y'amashinwa izoha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa. Uburundi ngo bushobora kuja mu ideni ry'Ubushinwa ritigeze ribaho. Iri shinwa ngo risanzwe riryamye ku idolari ritibutse rimwe gusa, iri shinwa ngo ritibuka kane. Imfashanyo nyinshi ziturutse mu bigo mpuzamakungu vyahora bifasha Uburundi ngo zirashobora guhindurwa zigatangwa mu mashinwa iyo azimbutse canke zikabanza guhagarikwa. Abadiaspora bari muri Amerika no mu bihugu vya Buraya ngo bashobora kutoroherwa mu gusubira kurungikira amadolari canke amanyaburaya imiryango yabo iri mu Burundi. Uburundi ngo bushobora kwisanga bwabohewe ku bikorerwa mu Bushinwa gusa. Bahanura ko iyo ngingo ikwiye kuja
mu ngiro ibanje kwitonderwa ngo kuko ifise inkurikizi zirenga 20. Abandi banyagihugu bavuga ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD igumita wakuba mu gufata inzira idashika ngo iriko itorera umuti ibibazo bihanze abarundi harimwo ibijanye n'ubutunzi. Abarundi ngo bosezerera ubwo butegetsi kuko bwananiwe kuva kera no gutora inyishu z'ibibazo ngo bwo nyene bwakwegeye abanyagihugu. Gerard Daniel Ndabirabe mu kiringo giheze ntiyigeze yemera ko indongozi za gisirikare zitumwa ko mu nama nshingamateka ngo zitanga umuco ku kibazo c'abasirikare bahoze muri Somalia bagiheraniwe hamwe n'ibindi bibazo bihanze inzego z'umutekano. Abasirikare bavuga ko baraye batangajwe n'igaruka ryiwe ku burongozi bw'inama nshingamateka, bakabona ko ataho bavuye atanaho baroye ku bibazo bihanze inzego z'umutekano. Bamwe n'abandi bakaba bamenyesha ko abarundi harimwo abari mu nzego z'umutekano bakwiye kubona ko hariho akagwi k'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD kabafashe bugwati mu mpande zose baheze bikangure bigobotore abo bategetsi bashaka kuguma babajya babicayeko. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Kuva ku 31 mu kakaro 2025 niho Gerard Daniel Ndabirabe yarongoye inama nshingamateka mu kiringo kiva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025 yongeye ikiringo cyo kurongora inama nshingamateka gushika mu mwaka wa 2030. Abasirikare bavuga ko begereye bamwe mu bashingamateka bahora mu nama nshingamateka yaraye irangije ikiringo baganira ku bibazo bihanze abasirikare. Bamenyeshejwe ko imyidogo y'abasirikare abashingamateka bayumva kandi bayizi. Umugwi bita komisiyo ujejwe ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka wari uhari ariko utashobora kugira ico ukoze ngo umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yemere ko abatwara igisirikare batumwa ko gutanga umuco ku bibazo byo mu nzego z'umutekano harimo ikibazo c'abasirikare bahoze muri Somalia bagiheraniwe. Bamwe muri bo haraheze imyaka 3 abasirikare bumvise Gerard Daniel Ndabirabe ahawe kubandanya arongora inama nshingamateka bati ntaho tuvuye nta naho turoye. Kurikira umwe mu basirikare ijwi ryiwe ryahinduwe. Ntaho tuvuye kandi n'ubu ntaho dusubiye kuri twebwe abasirikare. Ibi tubivuze hejuru yaho twatangaye twumvise ko Gerard Ndabirabe ariwe asubiye kurongora inama nshingamateka. Byadutangaje cyane rwose. Twaribagiye tuti mbega none muri CNDD-FDD nta wundi yashobora kurongora inama nshingamateka. Ibi twabyibagije hejuru yaho Gerard Ndabirabe mu burongozi bwiwe bo mu bashingamateka bari bahitiye. Twaravugana n'abashingamateka bamwe yararongoye wenyine. Turabaza tuti none mwebwe mu nama nshingamateka ntabajejwe ibibazo by'umutekano ko muri twebwe abasirikare usanga dufise ibibazo bitandukanye mbwa ata mushingamateka n'umwe atugendera haba mu makambi canke ahariho hose mu kutwimukishiriza abarongozi ba gisirikare. Abashingamateka twayaze mu bahoranye na Gerard Ndabirabe batatu baratwemeye bati ni ukuri ubujejwe ibibazo by'umutekano barahari. Bati muri mu nzego z'umutekano ugize ati urakivuga ati Gerard Ndabirabe bati ahita akubwira ngo ico kibanyire gatoyi ngo hariho aho ibibazo by'iwabo mu nzego z'umutekano babibayize. Batawe twari tuvuze cyane cyane ku bijanye bati namwe b'abasirikare ku bintu maze igihe mwidoga kujanye n'amafaranga tuma twumva ngo mwakore muri Somalia mutararo. Ati Gerard Ndabirabe kuri ico kibazo akizi yabona ko duhava tugiharara ko kanini. Ati Gerard Ndabirabe avuga ngo ico ni mubangiye ariko tuvuga ko atarakizi. Bati ariko ni isukuvuga ko tutacumva mwaragishikire. Bati aho rero niho byari byugariye. Ati kindi yahandi byari byugariye. Gerard Ndabirabe ntiyashaka ko umushangaje wo kwibona basi cyangwa umukuru w'urugo rwa gisirikare ko yorebushishwa muri nama nshingamateka kugira ngo aje tumubaze ikijyanye n'utwo dufaranga mwakoreye dusiga igitoro mutaturonka. Ati kuko twarumva ko mwidoga ko yaheze imyaka 2 imyaka 3 mwadukoreye mugabo. Ati Gerard Ndabirabe nta murongozi wa gisirikare n'umwe agomba ko yorebushishwa muri nama nshingamateka. Ati ariko turabemeye yuko muri nama nshingamateka abajejwe ibibazo by'umutekano barahari. Baratangaye bumvise ko Gerard Daniel Ndabirabe asubiriye guhabwa kurongora inama nshingamateka.
abasirikare babona Gerard Daniel Ndabirabe atazofata ingingo yo gutuma ko abarongoye igisirikare ngo babazwe ku bibazo bihanze inzego z'umutekano harimwo umushahara abahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia bagiheraniwe. twebwe rero twishe basirikare ukuri twaratanga twumvise abaserukira mu nama nshingamateka mu bashingamateka twe turagiye ko mu baserukira twebwe inzego z'umutekano turimo ariko ico kibazo tumaze igihe tuvuga cyo guhanira udufaranga n'ubaheruka kutwemerera kutwo dufaranga tuhari tugira tunaturonka kuva desire igihe kitangura kuba ariko gushika uyu munsi ntiturazi kutwo dufaranga tubona ko Gerard Ndabirabe nubwo aserukira ngo inama nshingamateka n'aba bashingamateka bashaka gukora gutora n'ubu tubona ko ico kibazo Gerard Ndabirabe atazofata ingingo kugira ngo tukibarizwe tukiyose ko umuco kuko Gerard Ndabirabe akantu gakebura leta nazo abanyepolitike turamaze kubyumva akantu gakebura leta akantu gakebura umutegetsi kanaka muri leta Gerard Ndabirabe ntagomba ko mugahagarara twamaze kubibona twebwe n'ubu dufite amakenga ko n'ubu ataco tugiye kuroswa ku bijanye n'ibibazo no kuroswa utwo dufaranga twakoreye muri Somalia. Bamwe n'abandi bakaba bamenyesha ko abarundi harimwo abari mu nzego z'umutekano bakwiye kubona ko hariho akagwi k'abategetsi bakomoka mu gambwe CNDD-FDD kabafashe bugwati mu mpande zose baheze bikangure bigobotore abo bategetsi bashaka kuguma babarya babicayeko. babandanya kugaragaza amakenga yabo ko abashinga amateka bashasha ataco bazofasha abasirikare ku bibazo bafise nk'uko vyagenze kubahahora naho uwahora arongoye inama nshinga amateka yagarutse abasirikare basaba abashinga amateka bashasha kujya umutima menyo ibibazo vy'abagize inzego z'umutekano bikurikirana. twebwe tubona nabo bashinga amateka bashasha kubera Gerard Ndabirabe tubona ko n'abatatu bazodufashamwo bazoterwa igitsure batitse ntukibaze ntukivuge anaherutse kuvuga agafibisite kamwe bimuraba ngo hariho imvugo ngereranyo twaca twumva ico agombye kwanka Gerard Ndabirabe. twebwe rero abasirikare turavye inama nshinga amateka yari imaze igihe ishashe igihe ata kintu kimwe idufashije ukikidufasha yari kuturengukishiriza umushikiranganji wo kwivuna abantu yari kuturengukishiriza umukuru w'ibiko vya gisirikare bakamubaza bati aba basirikare bavuye muri Somalia bafite imyidogo myinshi ku dufaranga bakoreye dusigaye boba habura iki kugira baturose tuba tubyitishwe n'ivyo bihugu bijejwe kwegeranya ubwo buryo cane ayo mahera yoba yaraje ngaha mu Burundi ico nico gikorwa abashinga amateka bari kudufasha n'ibindi bijanye na twebwe abasirikare ariko aba bashinga amateka bari bamaze igihe bashashe barinze bagenda ata kintu na kimwe babarije inzego z'umutekano dusabe rero abashinga amateka baje gutorwa nubwo harimo warasambe twebwe tubona ko mu batumye utwo dufaranga tukanaturonshwa ayo bagarutse muri iyo nama nshinga amateka gusasamwo baraje umutima menyo batubarize baturengukishije abarongozi batange umuco ku bijanye n'ibibazo tuba dufise bitandukanye naho bitobivyo bijanye n'utwo dufaranga twakoreye. abasirikare babona ko atakindi cagarukanye Gerard Daniel Ndabirabe ku burongozi bw'inama nshinga amateka atari uko azi gukora ikibi no gutera ubwoba abashinga amateka. twebwe twashe tutangara nyine nari basiye kugaruka kurogora inama nshinga amateka tukibaza muri CNDD-FDD niwe muntu wenyine ushobora kurogora inama nshinga amateka muri CNDD-FDD niwe muntu w'incabwenge wenyine gusa twe tubona ko kumushima kugira ngo aruke ku rutonde rw'abo kwitora kubera iki akora kubera ugukoresha iterabwoba nta kintu tubona bamugarukanye kuko abashinga amateka niwo mwosigura ingene bose batavuga rumwe ku bijyanye no kubariza abantu kuko bose baremeza ko babariza inzego z'umutekano mu byo bagejeje kubabariza turimo mugabo gace usanga ngo ikintu kiza. reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akanya gato duce twinjira mu gice ca nyuma cano makuru gihariwe ikiganiro. Nuko mwavyumvise mu ntango uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu myandagaro 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere ca Samueli ikigabane c'indwi kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icumi gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabere. Ikiganiro iganuke amahoro y'Imana abane namwe. Mu kiganiro iganuke cuno munsi tugiye gusangira amajambo y'Imana ari muri Samueli wa mbere ibice 7 umurongo turahera ku murongo w'indwi tugeze ku murongo w'icumi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bakoraniye imisipa abaganwa babo baca baduga kubatera. Abisirayeli bavyumvise bagira ubwoba ku bw'Abafilisitiya
Abisirayeli babarira Samweli bati ntuhengeshanye kudutakambira kuhoraho Imana yacu kugira ngo adukize ntidukorokere mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yabira umwagazi w'intama uconka awushikanire buhoraho ku kimazi cyo koswa kidasonoye. Maze Samweli atakambira uhoraho kubw'Abisirayeli. Uhoraho aramwumvira. Samweli akiriko arosa ico kimazi, Abafilisitiya begereza Abisirayeli ngo bashireko bagwane. Ariko Uhoraho kuri nyamunsi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya, uguturagara guhambaye abaca umuhongo. Abisirayeli niko kubanesha. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nshuti bakundwa, turabaramukije turongeye kubaramutsa. Bari ku mugoroba nimwiriwe, abari mu gitondo nimwaramutse, bamwe bose bivanye naho bari. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri, kandi umugisha w'Imana ubane natwe twese. Uno munsi iganuka y'uno munsi tugiye kubashikiriza nuko Uhoraho mwebwe muriko murasengera igihugu c'u Burundi, mwebwe musengera aka karere k'ibiyaga binini, nuko Uhoraho yumvise ugusenga kwanyu. Ndakubwira ngo Imana imaze kumva ugusenga kwanyu, Imana imaze kumva ugusenga kw'abasengera igihugu c'u Burundi. Iki gihe rero Abanyisirayeli bari bakoraniye hamwe, begeraniye hamwe, maze Abafilisitiya bamaze kuvyumva ko bakoraniye ahantu bita hitwa Imisipa, bariyegeranya baravuga ngo reka tuje guhica Abanyisirayeli, reka tuje kubatsindaho. Bariyegeranya. Hanyuma Abanyisirayeli bamaze kumva ko Abafilisitiya babegereje bagira ubwoba, baratinya. Ariko bamaze gutinya baratakambira Uhoraho, babwira Samweli ati dutakambira Uhoraho ntidukorokere mu maboko y'abajya Abafilisitiya. Hanyuma Samweli ngo afata umwagazi w'intama agenda gutanga ikimazi ngo atakambira Uhoraho, ngo maze Uhoraho yumva gusenga kwa Samweli. Nagira nkubwire ngo dufise Imana mwijuru, ari Imana yumva gusenga kwacu. Mwijuru we wagiye usenga n'igihe kininiya, n'imyaka myinshi tutakambira Imana, n'imyaka myinshi basengera igihugu. Nagira mbabwire ngo Imana imaze kumva gutakamba kwanyu. Imana yumvise gutakamba kwa Samweli, iyo yumvise gutakamba kwawe. We uri ku mavu usengera igihugu ngo kive mu bukene, we uri kurusengera igihugu ngo kive mu gihe c'ubwicanyi, uri kurasengera igihugu ngo kive mu bibi bibazo kirimo. Nagenda kubwira ngo Imana imaze kumva gusenga kwawe kandi igiye guhaguruka nkuko yahagurutse. Biratubwira ngo Imana yaraje ngo ikiraturagara hejuru y'Abafilisitiya, ngo guturagara guhambaye cyane, ngo maze zibaca uruhongo, Abayisirayeli baca barabanesha. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu ni Imana iha intsinzi ubwoko bwayo. Imana ni Imana itanga intsinzi. Nubwo Abafilisitiya bumva ko bakomeye, Abafilisitiya bari bafise igwanisha bikomeye, barabona ko bagiye kunesha Abayisirayeli, ariko Imana ya Isirayeli yaciye imanuka ituragarira hejuru y'abansi babo. Nkuko nawe nagira ndakubwira iganuka y'uno munsi, Imana igiye guturagarira hejuru y'abansi bawe. Ihanga ry'Abarundi, igihugu c'u Burundi, Imana igiye guturagarira hejuru y'abansi b'igihugu n'izina rya Yesu Kristo. Bagirira nabi, abacura bufuni na buhoro, nagira ndakubwira ngo Imana igiye guturagarira hejuru yabo, ibace mu ruhongo, ibacanishemwo, ibasambure, ibacivutu, ibarandura umutima n'izina rya Yesu Kristo. Wewe rero waruremerewe, wewe warunaniwe, wewe warugize ubwoba. N'Abanyisirayeli barageze ahantu bagira ubwoba, ariko icambere bakoze batakambiye Uhoraho, maze Uhoraho yumva gusenga kwabo. Nagenda kubwire umaze igihe utakambira Uhoraho, Imana imaze kumva gusenga kwawe. Nagenda kubwire umaze igihe usenga warugeze ahantu ubona umenga ntibigishoboka, nagenda kubwira iganuke ryiza, Imana imaze kumva gusenga kwawe kandi igiye guturagarira hejuru y'abansi bawe kugira ngo batsinde n'izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Imana yo mwijuru turagushimiye cyane. Uri Imana wama wumva gusenga kw'abana bawe, uri Imana wumvise gusenga kwa Isirayeli, warabumvise gusenga kwabo bamaze kugira ubwoba. Abafilisitiya bari biyegeranije, abaganwa babo bari biyegeranije ngo baje kwica ubwoko bwawe, ariko waramanutse ntibigeze wemera ko abana bawe bapfa. Uyu munsi Imana uko wari kwiriye gihe cy'Abanyisirayeli, n'uyu munsi ni kuri kandi kuzohora ibihe bidashira, ni kuzokwama imyaka yose Mana. N'uyu munsi kumeze, ntuzigera wemera ko abana bawe bicwa, ntuzigera wemera ko abana bawe babaho nabi, ntuzigera wemera ko abana bawe bacurwa bufuni na buhoro. Ico gituma nkuko waturagariye hejuru y'Abafilisitiya, n'uno munsi kuri Imana ishe guturagarira hejuru y'abansi kugira ngo batsindwe. Urakoze Mana, urakoze kuri Imana idahinduka, urakoze kuri Imana itabaye, urakoze kuri Imana ikura abantu mu bibazo ukabashira mu gutabagwa bakagirirwa neza nawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Ndabashimiye kuba mwateze abiri aya makuru n'ikiganiro. Nshuti bakunzi mwese twari kumwe, hano niho hagarukiye ivyo mwateguriwe. Ndashimiye n'ababitunganije bose bakongera bagafasha kubibashikiriza. Nibagiye uwuri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira.
musigara amahoro ndabike banuye na gahwane naho ubutaha.